Ubukene bw'ibikoresho vy'ishure bigizwe n'amakaye, umwambaro w'ishure n'ibindi mu ntara zitandukanye z'Uburundi nivyo ntambamyi nyamukuru irangwa mu bana bo mu bwoko bw'abatwa nkuko bamwe mu bahurikiye mu mashirahamwe avugira abatwa bavyiganiriye RPA haba kubiga mu mashure y'intango co kimwe nabo mu yisumbuye. Ico kibazo c'ibikoresho baragifise n'abarungitswe mu mashure y'uburaro badasigaye inyuma. Muri rusangi abana b'abatwa bose hari ikibazo cy'ukuri cy'ibikoresho. Muri primaire, muri secondaire bose hari ikibazo cy'ibikoresho. Igikoresho nk'ama uniforme, amakaye, hanyuma hakaza abana bahejeje umwaka w'icenda bagomba kwinjira mu mwaka mu gisata ufite muri poste fondamentale. Abo bana orientation zarasohotse ariko rero ntibatotse benshi ntibabaye oriente, ariko ababaye oriente nabo bagize ibibazo na benshi ntibaraza kw'ishuri iyo babarungitse iyo babaye oriente kubera kubura uburyo kubura ibikoresho. Mu gihe rero ubushikiranganji bw'indero bwari bwafashe ingingo yorohereza abo bana b'abatwa mu kuvuga ko mu bakuze ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashure yisumbuye abashikanye amanota 30% bazemererwa kuja mu ndaro, intambamyi zagumye ari nyinshi iruhande y'ubukene bw'ibikoresho n'ikibazo cyo gushika kuri ayo mashure. Abo bana ngo barakengerwa nabo bigana mbere bikanakorwa na bamwe mu barezi. Ikindi naco iyo ngingo yo ya 30 uyo mwana arose 30 akaza kuhiganwa n'umwana yarose 70, 80, 90. Twese twarize twaciye kw'ishure umenye ko uyo mwana ivy'ukuri adaptation izomugora. Icya mbere ari sumi ku gatwengo kabagenzi biwe, icya kabiri ari sumi ku gasuzuguro n'abigisha bamwe bavuga ati wewe uri ngaha kubera mesure ya leta ndukwiye kuba ngaha. Kaca katuma umwana atokwiga yumva ko ari ahantu atakwiye kuba, bifise impact yuko umwana w'umutwa atabandana. Isoko ryacu mu bari mu mashirahamwe avugira abatwa rimenyesha ko impinga gushika ubu ikiri ndende kugira abo bana bava mu miryango y'abatwa bashobore kwiga neza atankomanzi, bagasaba leta kongera inguvu kuri abo bana kugira bashobore kwiga neza.